mu kibanza cawe aho Imana igushaka, aho Imana igukeneye. Genèse chapitre 27 tanguriro 27. Fiston aradusomera umurongo wa 41 kuva kuri 41 kugeza kuri 45. Esawu agirira Yakobo ugwanko kubw'umuhezagiro se yamuhezagiye, maze Esawu arivuganya mu mutima ati, data ashigaje igihe gito tukaja ku kigandaro, niyo nzokwica muri umunanje Yakobo. Babarira Rebeka amajambo ya Esawu imfura yiwe, ahamagaza Yakobo ariwe butoyi, aramubwira ati, umve, Esawu mukugwa wawe agira yimara ishavu wamuteye akwice. None rero mwana wanje, umve nkubarire, kura hasi uhunge uje i Harani kwa Labani musazanje, ube uramazeyo iminsi mikeya gushisaho ishavu rya mukugwa wawe rizoshirira, akazi kagufitiye kagashira kuri wewe, akibagira ivyo wamukoreye, maze nzoca ngutumako ugaruke, none nobaburira rimwe mwemi. Hariho umurongo ntashizemo ariko nkeneye, ahunga gushika i Beteli. Yakobo ava i Berisheba agenda atumbereye i Harani, ashika ahantu araharara kuko izuba ryari ricokeye. Yabira ibuye mu mabuye yaho aragisegura, aryama aho hantu arasinzira. Ararota abona icuririzo gishinzwe hasi, umutwe wacu ugashika mu ijuru, abona abamarayika b'Imana bakidugako bakimanukako. Kandi Uhoraho yarahagaze hejuru yacu, aramubarira ati, nduhoraho Imana ya Aburahamu sogokuru, Imana ya Isaka, iki gihugu uryamyemwo nzokiguha mwe n'uruvyaro rwawe, kandi uruvyaro rwawe ruzongana n'umukungugu wo hasi, ruzogasara iburengerazuba n'iburasirazuba n'iburaruko n'ibumanuko, kandi muri wewe no mu ruvyaro rwawe niho imiryango yose yo mu isi izohega umugisha. Kandi heraba ndi kumwe nawe, nzokuzigamira aho uzoja hose, kandi nzokugarukana muri iki gihugu, kuko ntazokureka ntarakora ivyo nakubariye. Yakobo arikangura aravuga ati, nukuri Uhoraho ari ahantu naje sinari ndabizi. Aratinya aravuga ati, erega ahantu hateye ubwoba, ati ahantu n'inzu y'Imana, sikindi aha ni irembo ry'ijuru. Yakobo azinduka kare mu gatondo, yabira ryabuye yiseguye, ararishinga ngo ribe inkingi, arisuka ko amavuta ya elayo, aho hantu aca hita Beteli. Ariko ubwa mbere ico gisagara citwa Luzi. Yakobo asezerana isezerano ati, Imana niyabana nanje ikanzigamira mu rugendo ndimwo, ikama ivyo kurya n'ivyo nzokwambara, nzogaruka kwa data nkira amahoro. Uhoraho azoba Imana yanje, n'iribuye nshinze ko inkingi rizoba inzu y'Imana, kandi kuvyo uzohora umpa vyose sinzobura kuguha ikigira 10. Amen. Yakobo ni inkuru imwe mu makuru musanzwe muzi muri Bibiliya, ariko murabizi yuko yagiranye ikibazo na mwene wabo Esawu, kuko Yakobo yamwivye agahenda se Isaka akamuhezagira mu gishingo cyo guhezagira Esawu. Yakobo aba uhezagiwe, ariko ivyo bizana urwango rudasanzwe, bizana n'ikibazo gikomeye muri uyu muryango, kuko Bibiliya iratwereka ko na Isaka yapfuye afise agahinda. Bambe Isaka yapfuye afise agahinda kuko ivyo bintu vyashitse, nukuvuga ngo ni ikintu cabaye ariko kizana ikibazo gikomeye muri uyu muryango wose, kuko se yarahenzwe, nyina aba yaparticipe muri complot, abana baba baracanyemwo, yari famille atari nini cyane ariko iramenagurika bivanye n'iki kibazo cari kijeje kuba. Ariko bica bituma nkuko twasomye, Esawu yiyemeza ati, papa girapfe, ariko amaze gupfa nanje nzoca nica Yakobo, kuko yanyivye yantwaye umugisha, sishobora kumureka ngo abeho, ndamwica. Yiyemeza kumwica,
ariko ico ciyumviro ciwe co kumugirira nabi gishika mu matwi y'umuvyeyi ya nyina, aravuga ati mwana sinshaka kubabura mwese, papa agira apfe, ariko kandi nawe ndabona ko mwene wanyu azokwica, genda iwacu, genda kwa mon frère, genda kuri kuwo tuvukana kwa Labani, ugende guhungirayo akanya gato uzoca ugaruka hano hantu, ariko twiha umwanya kugira ngo ishavu rya mwene wanyu rihere, ishavu agufitiye ribanze rihere hamugaruke. Ariko ico nshaka kuvuga nuko iki kibanza bari barimo birantangaza, ariko numva ari yindi sujet ariko ntashaka kujamwo. Biratangaza usome muri chapitre 12 iki kibanza Imana yarakizanyemo Abrahamu. Imana izana Abrahamu yari sekuru wa Yakobo, ikimuzanamwo kugira ngo akirabe, ariko Imana imubwira ngo iki kibanza ndakuzanyemo nzogira gute, nzogiha uruvyaro rwawe, kizoba icabana bawe. Imana imubwira yuko bazoja no muri Egiputa, Imana imubwira imyaka bazomara muri Egiputa, ariko Imana imubwira ati nashaka uhabone. Imana iha Abrahamu kuhaba no kuhashinga amahema, ariko Imana imuha igicapo, imwereka ibizoba naho atazoba ariho ari, ariko imuha temporairement, imuha ikibanza akanya gato, ariko ikibanza uruvyaro rwiwe ruzoposeda igihe kirekire. Ugiye ukabiraba ahantu Abrahamu yari ari hafi ya Ayi n'ahandi, ni hafi y'iki kibanza c'i Beteli nyene, ariko urabe na Isaka abaye aho hantu, n'aba bana babaye aha hantu, bari muri ca kibanza Imana yavugamo na Abrahamu. Ariko mu gihe c'ikibazo nk'iki, Yakobo yisanga ari oblige guhunga ico kibanza, nico kibanza Imana yabageneyemo, nico kibanza cabo c'umugisha. Iyo mvuga ikibanza c'umugisha canke iyo mvuga Ibeteli, Yakobo niwe wa mbere yise iri zina Ibeteli, ahita iryo zina, ariko biravye guhera muri chapitre 12 bahita Beteli. Ariko murazi yuko Mose yahawe kwandika ivyari vyarabaye vyarahejeje kuba, vyagumanye izina Yakobo yahahaye, ariko mu gihe ca Abrahamu hitwa Iruzi, ariko Bibiliya mu gihe ca Abrahamu hita Ibeteli, kuko niryo zina ryahavuye riba izina ryaho bivaye n'ico Yakobo yakoze. Rero ico nshaka kuvuga, ngomba kuvuga ngo Ibeteli ngomba kuhadekriva n'ahantu twumvise yuko Yakobo yahaboneye Imana, yari karirukanka ari mu bwoba, ari mu ruhagarara, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ashitse Beteli araharuhukira muri iryo joro kugira ngo abandanye ahunga mwene wabo agende le plus loin possible. Ariko muri uko guhunga ashika muri aho hantu yisegura ibuye, arahasinzirira. Muri uko kuhasinzirira ngo Imana iramugendera, hamubera ikibanza cyo kuba visite, hamubera ikibanza cyo kubonana n'Imana, ahagirira experience idasanzwe yo kubakwa n'Imana, yo kuvugishwa n'Imana. Imana imuha amasezerano, Imana iramuremesha, Imana imubwira ici mushaka ko, Imana imubwira ici izomukorera, Imana imuha ijambo ry'ihumure mu gihe ibindi byose byari bigize ubuzima bwiwe byari ibintu bimushira muri iyo inquiétude. Imana iramuhumuriza, Imana iramuremesha, Imana imuha amasezerano. Aho hantu ahagirira experience idasanzwe. Iyo nshaka kuvuga ngo Beteli yawe ashobora kuba atari kibanza, ashobora kuba ari domaine Imana iguhamagariramwo, ashobora kuba ari urwego rw'umuhamagaro w'ubuzima bwawe, Imana iriko irahamagarira ubuzima bwawe, ariko n'ahantu Yakobo yahisira ijambo Beteli rivuga ngo inzu y'Imana, n'ahantu uronkera ibintu vy'ukuri atakindi kintu co biguha atari Imana, n'ahantu uronkera ibintu vy'ubumana, n'ahantu uronkera ibintu biza gusa bitangwa ku Mana, ukaharuhukira, ukaharonkera amahoro, ukahumvira umugisha, ukaharonkera iyerekwa, ukaharonkera amasezerano, ukahagirira experience. Umuntu wese mu buzima bwiwe arafise ico no kwita Ibeteli, n'ahantu uvuga uti jewe vy'ukuri ndi muri iyi situation, canke ndi muri iyi cadre, canke muri iyi relation, canke muri ubu bucuti bwanje n'uyu muntu nabugiriyemo umugisha, nabugiriyemo ibihe bidasanzwe, cabaye igihe canje co kuvugishwa n'Imana, co kwigishwa n'Imana, co gukuzwa, co kwitahura, co gukomezwa. Nukuvuga ngo Ibeteli ni kibanza canke nico kintu cose ubamwo, n'uwo muhamagaro witaba, ni ugo rugo winjiyemo ukabona ibintu byose bimeze nk'ibitanguye kwidebloka, ibintu byose bimeze nk'ibitanguye kwiyugurura, ukabona nubwo environnement yaguha makuru mabi ya Esawu umenga agomba kukwica, ariko Ibeteli ukaharonkera ibintu bitandukanye bikubwira ngo nzogukorera ibi, nzogira uko, ukumva uri épanoui. Ni kibanza cyo kwagukirwa kwawe, ni kibanza ca épanouissement,
ni ikibanza aho ubona uti vy'ukuri aha hantu ndahagiriye umugisha, ukabona vy'ukuri biri evident, urabibona n'abantu barabikubona ko kavuga ati vy'ukuri wewe muri iyi créneau canke muri iyi domaine, muri iki kintu, muri uyu muhamagaro, muri iyi relation hari ikintu kidasanzwe wahagiriye, hari ikintu kidasanzwe cakoretse mu buzima bwawe, hari ikintu kidasanzwe turiko turakubona ko hariho changement ziboneka ziri positive zitwereka ko hari ikintu uri kurunguka, niki cahindutse, niki cabaye, ariko wowe ukabuza uti hari ahantu vy'ukuri numva umenga Imana iri kiramvisita. Bibiliya ivuga ngo Yakobo avyutse muri ico gitondo ngo yumva ateye ubwoba, kuko vy'ukuri yahagiriye experience, habaye ikibanza ca visitation, kugendererwa n'Imana. Aravuga ngo yumva ateye ubwoba n'ibirayi bimushitseko, aravuga ngo Mana vy'ukuri aha hantu ni irembo ry'ijuru, ni irembo ry'ijuru na connecte na wewe, ahantu nahagiriye umugisha, ahantu ndaharonkeye ibintu bidasanzwe, ndaharonkeye ishurirwa, ahantu ndaharonkeye inkomezi. Iyo niyo Beteli ya Yakobo, ahantu ntihasanzwe. Aravuga ati Mana vy'ukuri ndumva yuko aha hantu niho nari nkwiye kuba, niho nari nkwiye kuguma, ariko circonstances z'ubuzima bwanje ntizinyemerera kuhaguma, ivyo ndiko ndacamo ntibinyemerera kuhaguma, ndi busy nyuma yanje hari umuntu ariko arashaka kunyica, sindaja kuri distance ndende, aha ni mu karere ka Esawu, yonshikira kahansanga kanyica, sinshobora kuguma aha hantu. Ariko Mana aha hantu ivyo ndahaboneye biranyemeza yuko ubuzima bwanje buri destinée kwevuriwa hano hantu, ubuzima bwanje buri destinée kuba aha hantu. Urahampereye amasezerano, urambwiye ko uzohampera uruvyaro runini, urambwiye ko uzohampera umugisha udasanzwe, yuko uzohampa, nzohategeka, uzokwigaragaza mu buzima bwanje. Urahampereye amasezerano, nta handi hantu nari nkwiye kuba se isi naha, ni Beteli yanje, ni kibanza canje. Ariko ivyo ndiko ndacamo ntibinyemerera kuhaba, ngomba kuhava. Ariko Mana ukanzigama, ukazongarukana muri iki kibanza, ukahangarukana amahoro, ukangarukana Mana muri uyu muhamagaro, ukangarukana Mana ishobora kuba ari ishengero, ukangarukana Mana ukarestora iyi relation Mana, ukankemurira ibindi bibazo byose, ukangarukana ahantu amahoro. Nzogukorera, nzohakubakira inzu, hazoba ingoro yawe, nanje relation yanje na wewe, service yanje kuri wewe izoba muri iki kibanza. Aha hantu niho hazocika hanje, si nivyo gusa, nivyo uzompa kunguka vyose, niho nzoguhera ikigira 10 canje. Aha nande ndumva ari ahantu hanje, aha nande ndumva ari ahantu ngiriye ibintu bidasa, ndumva ko hari ikintu ukoze. Ariko kandi toujours nk'uko Imana yaheretse Abraham itagira ihamuhe definitivement, Imana iheretse Yakobo itarahamushikiriza canke itarahamwetablisa definitivement. Ariko ndakunda ingene Imana hakirikariza mu buzima bwacu ikaduha kurunguruka ibintu bimwe bimwe, ikatwereka ibintu bimwe bimwe bigomba kuba destination yacu finale, aho tugomba kuba établi, aho igomba kudutera. Ariko kumbure hakaba hataragera uwo mwanya, ariko Imana igaprefera kubitubwira hakirikare, kugira ngo mu buzima bwacu twame twibuke ngo uko biri kose naho mfise umugisha ndi kwa Labani, ariko kandi hariho Beteli yanje, hari ikibanza canje, hari ahandi hantu. Ego kwa Labani hararyoshe, ndaharungukiye, ndafise ubusho, ndafise inka nyinshi, ariko Imana yaranyeretse Beteli yanje. Igihe cyose kenshi mu buzima bwacu Imana ivuga kare kugira ngo itwigisha canke yatashe umutima wacu n'ikibanza cacu c'umugisha, n'ikibanza cacu cyo kuyikoreramwo, n'ingabire zacu tugomba kuyikoreramwo, na domaine tugomba kuyikoreramwo, na relation tugomba kuvaloriza kurusha izindi. Ivyo byose Imana yashobora kubitwereka hakiri kare kugira ngo nitwabona n'imigisha ya kure, ariko nidusamaze tugume twibuka ngo hariho Beteli, hariho ahantu uravyumva hatari umugisha gusa, ariko hariho no kugendererwa n'Imana, hariho kugira experience n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Cho nico nita Beteli yawe. Ariko kandi ndagomba kuvuga gatoya kuri situation ya Yakobo. Nubwo Yakobo amaze kumenya ikibanza ciwe c'umugisha, nubwo Yakobo amaze kumenya ahantu Imana imushaka, akahatahura, akahamenya, ariko haracariho ibindi bibazo. Haracariho ibibazo kuko ni hafi y'ikibanza kitarimo security yiwe uko avyumva. Ariko kandi hariho igihe mu buzima bwacu bivanye n'ubwansi turiko, hari igihe mu buzima bwacu ubwoba buba bwinshi. Uyu munsi ndagomba kuvuga gato ku kintu c'ubwoba. Hari igihe ubwoba buba bwinshi, kandi ikintu nabonye, ubwoba ni kimwe mu bintu bitubuza kwinjira muri destinée yacu. Ubwoba ni kimwe mu bintu bitubuza kwinjira mu masezerano no mu bibanza byacu
Imana igomba kutwetabirisamo. Iyo Imana ivuze ku kibanza nk'iki nka Beteli ikavugana n'umuntu, ariko uyu muntu ntiyumve ko akwiye kuhaguma kuko Imana ihamusanze, ariko akumva yuko akwiye gupoursuiva fuite yiwe kuko yumva yuko adatekanye, ndumva Imana naho yavuganye nawe yari imuzi muri attitude yiwe, iravuga ati aho uzoja hose uzugaruke hano hantu. Imana iramureka aragenda, arashika iyaja, arashika kwa Labani. Ashitse kwa Labani haba ikintu, Yakobo agira umugisha kuko yari yarahezagiwe n'Imana. Kuko bishoboka ko mu buzima bwacu aho turi hose iyo twahezagiwe, hari igihe abantu bihenda kuca Imana ibashaka ko, akakubwira ngo none nimba Imana itanshaka muri ibi ko mbona hari umugisha w'Imana ku buzima bwacu. Ariko kandi ngenda kubwire yuko ijambo ry'Imana rivuga yuko Imana itivuguruza ku ngabire zayo. Hari igihe dushobora kubonera umugisha mu kibanza kitari cyo, ariko kuko turi kumwe n'Imana kandi turi mu masezerano y'Imana, tugapospeha aho turi hose kuko turabanyamugisha kandi twarahezagiwe. Ariko nta nari mu mugisha w'Imana materiel canke prosperity ariyo yose, nta narimwe ari indicateur yuko turi mu kibanza Imana idushakamo. Ariko kandi kuko twagiranye amasezerano n'Imana, haba hariho ikintu kidutandukanye n'abandi bantu bose. Biravuga ngo Yakobo ashitse ahantu agira umugisha, naho bamuhenze bakamutera gukwa kabiri nk'uko twavize ku munsi wa Mungu, ariko kandi ahagira umugisha ku buryo na Bopere Labani yaraba akavuga ngo vy'ukuri ndafise umugisha udasanzwe. Kuva Yakobo aje hariho umugisha. Bibiliya ivuga ngo ubusho bwa sebukwe buba bwinshi cyane, buragwira. Nibaza kandi naco gituma uyu mugabo yamwexploita, ntashake kumurekura kuko yamubonamwe umugisha. Nico cana mutuma kumbura mutuba no gukwa incuro zingahe kuko yamubonamwe umugisha. Kuko birumvikana yuko kuva Yakobo ashitse Labani yagize umugisha mwinshi ku buryo yumva amukunze, amuryoherewe ku rugezo aho vyateye kuzana ipfuhe mu bahungu ba Labani, bakabona yuko se wabo akunda mu buryo budasanzwe Yakobo, amwiyumvamwo, ariko ntamwiyumvemo kubw'ikindi, ariko no ko yamubereye source ya benediction. Bituma abahungu biwe bagira ishari. Muri chapitre 32 bagira ishari, baravuga bati vyari byo byose uyu muhungu ariko aradutera probleme, kandi turabona ko na heritage yacu iri menacé, umugabane wacu uri menacé, kuko uyu muhungu papa aramukunda kandi tubona amuzeza ibintu byinshi. Uyu munsi ndashaka kuvuga cyane kuri kino kintu muri sense ivuga ngo Yakobo yagize umugisha, ariko umugisha we ugacika wa Labani, akamukoresha, agaprofita ingabire yiwe, agaprofita capacité ziwe. Yakobo atera ubutunzi uyu mutama, Labani aramukunda, aramwiyatashako. Uhereye muri izi chapitre, ugasoma chapitre 32, ugasoma 33, ugasoma 34, kimwe mu bintu uza kubona, urabona yuko Imana itigeze ihora. Ndakunda Imana cyane. Imana ntiyigeze ihora mu buzima bwa Yakobo. Imana yagumye iza mu buzima bwa Yakobo nk'uko umengira ikiramubwira ati Yakobo, raba wewe nturi kuratera imbere wewe kibinafsi, nturi kuratera imbere personnellement. Raba Labani ariko aprofita inguvu zawe agatera imbere akoresheje wewe. Labani ariko gutungira ko ariko atera imbere kubera wewe. Wewe aha hantu uri si kibanza cawe. Inshuro zirenga zitatu Imana yarazi kabwira Yakobo, Yakobo va ahantu usubire i Beteli. Imana ikazi kavugana na Yakobo, va ahantu usubire i Beteli kuko hajya nzohaguhezagirira, hajya wibuke yuko nico kibanza cawe. Ariko kandi Yakobo akumva ico Imana ivuze, ariko Yakobo akagwana n'ibintu bibiri canke bingahe nshaka kuvuga ko muri kino gitondo. Yakobo abwiwe gusubira i Beteli, ikintu ca mbere yagwana naco cari ikintu kijanye na Esau. Yakobo yibuka ko yagiriye nabi mwene wabo Esau. Naho haheze imyaka myinshi, nibaza imyaka irenga 200, Yakobo akavuga ngo Esau aracari hajya kandi namugiriye nabi, azonyica, nosubirayo yonyica, nosubirayo yonyihora, sinshobora gusubira hajya. Imana ikamubwira ngo subirayo, ariko na wene buno nyine Imana imubwiye ikibazo ciwe agomba kugwana naco
ni uguhangana nande, guhangana na Esawu. Ndaza kubikwereka mu mirongo ngomba ko dusoma, ariko Yakobo yagize ikibazo gikomeye, kuko abantu b'Imana hari igihe uza gusanga ikibanza Imana igushakamwo waragikoreyemo amagafu. Hari igihe uza gusanga domaine Imana igomba kugukoreshamwo ari nayo domaine wakoreyemo amakosa. Hari igihe usanga aho umugisha wawe, aho Imana igomba kubakira efficacité yawe, aho Imana igomba kubakira izina ryawe, ari ikintu wagizemo échec. Ukisanga ego ndumva ko Imana yampamagariye kijya kintu, ego ndumva ko ijya relation irimo agaciro, Imana kumburira kirashaka ko ijya relation navuyemo canke natakaje, ndumva ko Imana igume yinyibutsa, ariko wowe ukaraba amadega yabaye muri iyo relation, ukavuga uti ntibishoboka ko jewe nsubira muri iyo relation, kuko habayemo amagafe menshi, habayemo amajambo menshi, habayemo ibibazo byinshi, habayemo amakonflit menshi. Hari igihe wagize gutyo uratangura gukorera Imana mu kintu Imana yagutahuje ko ugomba kuyikoreramwo, muri ico kintu haberamo amakosa menshi, urahababarira nawe uhakora amakosa menshi, ku buryo warahagaritse gukorera muri ico kintu, ukavuga ngo iki kintu vraiment ntegeza kuba narihenze atari Imana yakimpamagariye, ukaba warazinze ibirago ukavuga ati plus jamais iki kintu yagihagaritse, natanguje igafe. Wabona abantu bose ukibaza umenga baribuka ikosa wakoze, ukibaza umenga abantu bose bariho kuhanya ikosa wakoze, ukumva vy'ukuri muri wewe harabayemo kwanka kijya kintu, kuko experience mbi wakigiriyemo, ukavuga uti no. Uyu munsi ndashaka kuvugisha abantu particulièrement mu buzima bwawe hari amakosa wakoze. Amakosa wakoze ndayagereranya n'iki kicapo ca Yakobo, aho yakoze amakosa akayakorera Esawu, bikamutuma hunga ikibanza ciwe c'umugisha. Hari igihe usanga warakoze amakosa mu kintu kanaka, uyu munsi ukaba uri hano hantu, uyu munsi ukaba uri muri kino kibanza, ariko hari ikintu wavuyemo wahagaritse kuko wagikozemo amakosa. Wiraba ukavuga uti sinoshobora kugaruka gukorera Imana muri kino kintu, sinosubira gukorera Imana muri ministère, sinosubira gukorera Imana muri iyo eglise, sinosubira gukorera Imana muri ijya groupe yacu, sinosubira kandi guseruka mu maso y'abantu bo mu muryango wacu ivyo nakoze, sinosubira kandi kugira gute. Watangura kuraba ukabona amakosa wakoze akubereye intambamye, ariko kumva mu mutima wawe uguma wibutswa yuko hajya ahantu hari ico Imana yakoresheje ubuzima bwawe, hari ico Imana yagushaka ko, hari ico Imana yakwiyerekeye hajya ahantu, hari ico Imana iriko iraguhamagarira. Urafise amasouvenir y'ico gihe, y'ico wavugaye n'Imana kubijaye n'ico kintu, niyo domaine, ariko kumva Beteli yawe utinya kuyigarukamwo kuko irimo igisa na Esawu. Uyu munsi ndagomba kukuvugisha ngo Esawu arahari, ariko Beteli yawe ni Beteli yawe. Ikintu Imana yanyigishije ngomba kukubwira ko uyu munsi nuko hari ibintu bitaba remplacer mu buzima bwacu. Yakobo kwa Labani yarabayeho kandi yarafise ubuzima bwiza kandi yari prospère, ariko naho yarafise ubuzima bwiza agakundwa na sebukwe, akaba afise abana, akaba afise umuryango, ariko mu mutima we ntiyari epanoui, ntiyari amerewe neza. Hari igihe usanga abantu babayeho batabayeho, bataguwe neza, batari epanoui. Twakuraba tukabona umenga uramerewe neza, ariko ahantu ukaba utamerewe neza. Uyu munsi ndagomba kuvuga ku buzima bw'umuntu, uyu munsi ndagomba kuvugisha umuntu. Haleluya. Ndagomba uyu munsi wibagire gatoya Yakobo, ariko ndagomba tuvuge wewe. Mushobora kuba mutari benshi niko ndavugisha uyu munsi, ariko Imana yabandungitseko, Imana yakuntumyeko. Ngira nakubwire ngo urashobora kuba usa n'umuntu ari karabaho, usa n'umuntu amerewe neza, tukakuraba tugasanga umerewe neza, ariko hari kibanza uzi neza ko Imana igushakamwo akaba atari curimwo. Hari position, hari attitude, hari ahantu, hari igikogwa, hari ibango, hari service, hari sinzi, ariko hari ahantu Imana igushaka, hari relation Imana igushaka ko, ariko kandi umenga hariho Esawu, ukavuga uti none ko naho ndimerewe neza kuko inorinda kwigora nka jariya. Ariko kandi kuri uyu munsi muri kino gitondo ndagomba kuvuga ngo iki ni kibazo canke iki ni kibazo ca destinée yawe. Imana niyizi kibanza cawe, Imana niyizi ibinkwiriye neza,
Imana nizi ahantu nzomera. Imana nizi Beteli yanje. Urashobora gufata imbuto nziza ukayitera mu bugaragwa, bikanka kwiproduiza, bikanka kwikura, bikanka kwimera, yari imbuto nziza. Bantu b'Imana ngena babwire ngo umwe wese ngaha muri mwebwe uri imbuto nziza, ariko kandi naho uri imbuto nziza ntugomba gupfa aho utewe, ariko ugomba gutegwa muri Beteli yawe. Niho honyene ushobora gukombina success, ugakombina success na épanouissement. Niho honyene ushobora gushira hamwe kuroranirwa no kugubwa neza, byose bigafatika. Uyu mugabo kwa Labani yari afise succès matériel, ariko ntiyari afise épanouissement personnel, kandi ntiyari afise umwidegemvyo, yari munsi y'ubuja bw'uyundi mugabo. Ariko Imana ikamubwira ngo Yakobo we, aho hantu naho wibaza kumerewe neza, ntumerewe neza nkuko womererwa Beteli, subira Beteli. Yakobo nawe akavuga ati hariyo Esau. Ikibazo cyo kudakosora, ikibazo cyo kutagira réparation, hari igihe usanga muri kahise kawe hari amakosa wakoze, waragize amakosa, warateye ikibazo, waragize amakosa, urafise responsabilité mu byakubaye ko byagutumye uyu munsi usa n'uwavuye ahantu wumva ko ari ikibanza cy'umugisha wawe. Wiraba ugasanga hari amakosa ufise, urafise responsabilité. Iyo responsabilité ikagutuma ubona yuko ugomba gushika ahantu, ugomba kugaruka ugahanga amaso Esau. Ariko kandi hari ibintu bibiri, ni wahura na Esau uracafise ubwoba. Esau bibiri tubira ko yari umuhizi, no kuvuga ngo kwari uruhungu rushobora kuba rukomeye, uravyumva yari umuhungu adasanzwe w'umugwanyi. Yakobo yibutse Beteli yacabona inkota ya Esau. Hariho rero ibintu uraba mu buzima ukumva uti ibi c'est la mort, ibi bizonkwegera, ariko kumva ko Imana yakubwiye ngo kosora bijya bintu, subira hajya ahantu, gira ico ukoreye kijya kintu wakoze mu ikosa, gira ico ukoreye hajya ahantu wagiriye igafe, gira ico ukoreye kijya kintu wifashemo nabi, gira ico gikoreye. Haleluya, amina. Ariko wagira gutya ukavuga ati nukuri azonyica, nukuri biragoye. Ndagomba kubabwira ngo ubwoba n'umwansi wawe, kuko ngomba kubwira ngo Imana iri kirakubwira ngo garuka Beteli, Imana iri kirakubwira ngo garuka kuri vya bindi nakubariye, Imana iri kirakubwira ngo subira kuri ca kintu navuganye na wewe, Imana iri kirakubwira ngo subira ukora igishoboka cyose, ugaruke hahantu, ugaruke muri ca gikorwa, ugaruke muri ya domaine, ugaruke muri ca kibanza. Ariko wowe gatutangura kuraba amahorasyo yose yapfuye, amahorasyo yabaye brisé, amahorasyo yononekaye, ukavuga ati nei, sishobora kugaruka muri kijya kintu. Yakobo yariyumvira Esau, ariko Yakobo akagira n'ikindi kibazo kigira kabiri, akiyumvira Labani. Labani yari papa w'abagore biwe babiri. Kumubwira ngo ndasubiriye kugenda, igihe yamuzaniye prosperité ntivyari vyoroshe. Hama gukonvenka abakobwa kuvana na papa ngo bajane nawe, birashoboka yuko nacone kitari kintu coroshe yuko Yakobo yumvisha abagore biwe ko bakwiye kugenda. Kandi uburyo Yakobo yagomba kumvisha abagore biwe ko bakwiye kwimuka, Yakobo yatanguye kwereka aba bagore, abaganiriza, abereka amakosa mabi ya papa wabo. Uravyumva? Genèse chapitre 31 verset 1 na verset 2 na 3 na 4. Bukeye Yakobo yumva amagambo y'abahungu ba Labani bati ivyari vya data. Yakobo yavyinyagiye vyose, mbere mu vya data niho yakuye ubwo butunzi bwose. Yakobo abona yuko Labani atakimuraba ijisho ryiza nka mbere, maze Uhoraho abarira Yakobo ati ngo usubire mu gihugu c'abasogokuruza muri bene wanyu, nanje nzobana nawe. Nuko Yakobo atuma guhamagara Rakeli na Leya ngo bamusange mu mukuku wiwe iyo yaragiye. 11. Maze umumarayika w'Imana ampamagarira muri izo nzozi ati Yakobo, nisabwe. Arambarira ati unamura amaso yawe urabe, imfizi z'imene zose zuriye umukuku
zuriye umukuku n'iz'ibibaba n'iz'imifumberi n'iz'ibidorondozi, kuko nabonye ibyo Labani akugirira byose. Ni jewe Imana yakubonekeye i Beteli, hamwe wasiga amavuta ku nkingi y'ibuye, ukahansezeranira isezerano. Nuko none va hasi uve muri iki gihugu usubire mu gihugu wavukiyemo. Amina. Bwana asifiwe sana. Yakobo yafashe umwanya abwira aba bagore biwe, aravuga ati vremba papa wanyu arandenganya, raba bakuru banyu bariko bashaka kungirira nabi. Yakobo afata umwanya wo gusigurira abagore biwe gute dukwiye kuva kwa papa tugasubiraho Imana iri kiramamagarira. Imana yampamagarira ngo nsubire i Beteli. Ntivyoroshe bakobwa, ntivyoroshe ba madama, ariko kandi dusubire i Beteli. Ndumva yuko Imana irensista kuri iki kintu, kandi Imana igomba kumpera umugisha. Naho mubona umenga ndi beni hano hantu, nimurabe papa wanyu twarumvikanye salaire yanje, ariko ivyo twishe umushahara wanje arabiguza akampa bitari vyo. Imana yaranyeretse, kandi Imana irazi ko papa wanyu anyiba. Papa wanyu sindamututse sumusuma, ariko papa wanyu aranyiba. Kandi mumenye yuko anyivye, yivye jewe n'abana bacu, yivye umuryango. Ubumwe ntimukiri hajya, mwe muri kumwe nanje. Papa wanyu atumereye nabi, nimuze tugende. Ariko kandi ikintu nkundira Yakobo ni uku kuntu muri we buhoro buhoro, guhera umunsi Imana yamubwiye ko Beteli ari kibanza c'umugisha, ntiyemere kuhaguma. Uburya umwanya uravuga ukuri. Uko imyaka yagiye iragenda, Yakobo yagiye abakonvenke yuko akwiye kugaruka i Beteli. Umunsi wa mbere Imana yamwemeza ko i Beteli ari kibanza ciwe, ntiyari prêt kuhaguma. Ariko amaze guca muri experience zitandukanye z'ubuzima, agenda abona yuko vy'ukuri agomba kugaruka i Beteli, kuko Imana iguma imubwira. Imana nayo ndayikunda cyane. Imana n'umushampion mu guprofita amaperiode yawe y'ibintu byagenze nabi, ikazi gasubirika kugirisa. Apana message nshasha, Imana yampaye message nshasha. Oya si nshasha, ikubwira ibishaje yakubwiye kera, ariko utari willing kumva à l'époque, kuko wari ugifisa amanyama menshi y'ubuzima. Ikarindira experience ikagukubita wamara kuvunagurika, ikazi kagata ko Yakobo niwe subira i Beteli. Niwe subira hajya kariho je nzo guhezagirira. Imana namwembiga nabonye ko Labani akwiba. Haleluya. Yakobo yumva rubatswe kw'Imana, Imana nawe wabibonye, je nzi ko naharuye nabi, nawe wabibonye. Ati arakwiba, rega raba izagucyo ni waravuze ko izawe zizosa kugizo arakwiba. Ati wana usiko ari ivyo. Uravyumva? Imana igenda ifata umwanya kumvisha Yakobo yuko ikibanza yibaza ko ari cyo kibanza c'umugisha, sico c'umugisha. Icumugisha ni ico jewe nise ko ari cyo kibanza c'umugisha. Bandugu bapendwa, ikibanza cawe c'umugisha ni ico Imana yise ko ari cyo kibanza c'umugisha, apana ico societe canke ico analyse yawe ikubwira ko ari cyo kibanza c'umugisha. Ikibanza c'umugisha canje kiri determine, ni Imana idefinisa ahantu hanje ahariho. Imana indema niyo izi kibanza canje c'umugisha. Nta yindi observation canke nta yindi analyse canke nta yindi contribution nimwe yo hanze inyigisha ikibanza c'umugisha, kiretse Imana ni definisa ikibanza cawe c'umugisha. Haleluya. Rero mu buzima bwawe iyo umaze kubuza ico kibanza c'umugisha, ngira ndababwire ngo ikibanza canke igikorwa cawe canke domaine yawe y'umugisha, ngira ndakubwire yuko kenshi ni ndaco kibanza uhuriramo n'intambara canke ukoreramo amakosa, kuko niho Satani agomba kugirira amadega, kuko arazi yuko aho hantu ari Imana igomba kukugirira neza. Kuva kuri Abraham Imana yari yavuze ngo Beteli, Isaka yari aho hantu, Yakobo ari aho hantu, ariko Satani ashaka wowe gusanzaza. Azanye conseil diabolique. Uyu muhungu agize igafe, ariko agiriye igafe mu kibanza ciwe c'umugisha. Ngira ndakubwire ngo birashoboka yuko wicaye nga muri kino gitondo, ariko ikibanza cawe c'umugisha akaba ari cyo wakoreyemo amakosa. None ubigenza gute? Aho Imana yashimye kugutera ariho wakoreye amakosa, ukisanga uyu munsi kubera ayo makosa wakoze ntushobora kubukiri muri ico kibanza. Ubigenza gute? Urahava. Ariko kandi raba nubwo Yakobo yahavuye, Imana iguma imwibutsa ati Yakobo subira hajya hantu. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo ubuzima bwawe busubire muri position canke mu kibanza cyaho Imana igushaka, birasaba yuko ucika umugabo canke ucika umugore w'ukwizera. Birasaba yuko uba umuhizi wo kwizera.
kubera iki mvuga kwizera? Iyo uravye ibibazo Yakobo agomba guhangana navyo, birasaba kwizera kugira ngo ucecekeshe ubwoba. Yakobo afise ubwoba bwo gusezera Labani, ariko kandi ndabona Yakobo atanguye kwangaja proje yo gusohoka, naho bitari vyoroshe. Atangura kubwira abagore biwe muri riske yuko batamukurikira, atangura kuvugana na Labani muri riske yuko atomurekura ngo bagende. Nukuvuga ngo hariho possibility yuko iba ari karagerageza vyo kwanka, ariko yari afise ukwizera ko Imana yamuhamagaye, ikamuhamagarira muri kijya kibanza. Aravuga ngo Imana kumbura izotuma bishoboka ko ari yimbwira ngo ndahagaruke, reka nangaje demarche zose zo kuhasohoka. Bantu b'Imana ngira nababwire ngo kwinjira mu vy'Imana yaduhamagariye si ikintu coroshe. Si kubera ikintu Imana yakiguhamagariye kizoca cama kirimo facilité. Si kubera icurimwo Imana yakiguhamagariye uzokwama borohewe. Ariko kandi ukwizera ufise mu Mana kuzokwama kugushoboza gutraversa ama difficulté yose usanga ku nzira y'umuhamagaro wawe, no kusanga ibihuhusi biri ku nzira y'umuhamagaro wawe. Ntibiba vyoroshe kugira ngo ushobore gusezera Labani. Ibyo utunze byose niwe yabiguhaye, abagore ufise niwe yabaguhaye. Ntivyoroshe kwinjira muri conflit na Labani, ariko birasaba yuko uba uri attachée kuri vision y'Imana, ku buryo iyerekwa ufise n'ico Imana yashize mu mutima wawe arico ushira imbere y'ikindi kintu cose, ku buryo uvuga ngo ndi prêt gusacrifier vyose, ariko ndakeneye kuba mu kibanza Imana ishakamo. Hari igihe wamenyeshejwe ikibanza Imana igushakamwo, ariko urakigiramo légèreté kuko wari ukiri muto mu vy'impwemu, ubanza kugenda mu tundi tuntu tw'ipembeni. Ariko hari igihe ushikamo nka Yakobo ukavuga uti sinkishobora kuguma aha hantu, naho umenga ndahamererewe neza, ndi prêt gukora igishoboka cose kugira ngo nsubire mu kibanza Imana ishaka ko. Je suis prêt à confronter mes femmes, je suis prêt à confronter mon beau-père, je suis prêt à confronter Esawu. Naho afise inkota, naho ntazi ishavu y'ingene ringana, ariko kandi ubu ndumva yuko atakintu na kimwe gishobora kumbuza kubi Beteli. Ndumva nakuze Beteli, ndumva nakuze ca kibanza nahuriramwo Imana, ndumva nakuze ca kibanza nagendererwamwo n'Imana, ndumva nakuze ya relation, ya revelation, bwa bucuti, ya Mana, bwa ruja n'uruze. Ndumva nabikunze ku buryo numva ndi prêt gusacrifier no gutanga ikiguzi cyaco cose, binakenewe nuko Esawu aniga, ndi prêt guhura nawe. Ariko nimba Esawu ari we muntu ari ku muryango wa Beteli, ndi prêt kumubwira ngo Esawu, niteguriye gukora igishoboka cose uve mu nzira yanje, ariko ndashaka kuba Beteli yanje. Yesu ashimwe cyane. Reka mvuge ngo kwinjira muri destinée yawe biragusaba ukwizera kw'ibisazi, kuko Satani ntaco atazokora kugira ngo kwirembo rya destinée yawe, kugira ngo kwirembo ry'umuhamagaro wawe ahashira abadayimoni n'abahacunga n'abahararira, kugira ngo ntushike mu kibanza Imana igushakamwo. Ariko ndavuze muri kino gitondo ngo peu importe le prix à payer pour être à la place où Dieu te veut, paye. Gira musho tiri hakashi. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Chapitre 32 turabona uyu mutipe Yakobo arafise ubwoba, arahejeje kwemeza beau-père. Mwosomye izo chapitre zose murabona yuko na beau-père aramukubita piège, akamutekerera ibintu kugira ngo amagirize kari umusuma. Ntivyoroshe. Reka kumbwira ngo biragoye, ariko kandi ngo munega bana ngo kuko ibigoye kandi ari wowe wampamagaye. Oya, kuba yaraguhamagaye ntibisobanura ko bitazokugora. No, birashobora kukugora yaraguhamagaye, ariko ikizogutuma unesha biriko birakugora ni ukwizera ufise mu yakubariye ngo ibeteri nzohaguhezagirira. Iyakubwiye Imana ntitubwira ingene urugendo rwacu ruzosa, ariko Imana itubwira aho dukwiye kuba. Details z'urugendo rimwe ikazitunyegeza kugira ngo ukwizera kudushoboze gupositiona ubuzima bwacu muco yavuze. Ndavuze ngo muri kino gitondo biragusaba ukwizera kugira ngo usubire mu kibanza Imana igushakamo. Hari igihe usanga hariho abana bari hano cyangwa abantu bakuze uri hano, ukibwira uti jewe naragize igafe hajya hano. Iki ndakunda kukibona mu bantu, ako ndashaka kugikosora. Hari igihe uvuga uti vy'ukuri nagize amakosa hajya hano, je muntu naramukoreye amakosa,
byo muntu narigenjeje nabi, ukumva biragusaba guca bugufi cyane kugira ngo Esawu wawe ugaruke umubwire uti pardon. Ntuzi yuko aza kwakira imbabazi zawe, ntuzi yuko aza kukuyambira, ntuzi ko ataza kugucira mu maso, ntuzi yuko ataza kukwirukana. Hari n'abantu mpora mbona yagize démarche yo kwireconcilia n'ahantu yumva ko agomba kwireconcilia. Je musi umwe narigeze gushaka gusaba ikigongwe umuntu, nari nzi yuko kubera Imana inshizemo kumusaba ikigongwe, nari nzi ko bizoba facile. Nkasaba rendez-vous gusaba ikigongwe nkayibura, nkayironka najamwo ikaba annulé, ntibinyorohere. Nkumva amanyama yanje araduze, nkaca mbwira Imana ngo Mana, urabona ko jewe nagerageje, urabona ko jewe nagerageje. Sinzokwibagira umunsi umwe na madamu dufashe imodoka tugiye, telefone gace bati no ntimuze. Nkumva amanyama aranyishe kweri, ariko nkumva muhemu yaranyibutsa tu dois réparer, nakubwiye gukosora. Vraiment nimba ari ikintu ca mbere kigoye no gusaba ikigongo. Sinzi nka mwebwe ariko jewe nopfuma ntakora amakosa hagusaba ikigongo, nopfuma ngira effort yose ishoboka yo kutayakora kugira ngo sinsange ngomba gusaba ikigongo. Ukurumva sasa ukacuvuga mu Mana, none si wambwiye ngo ngire gute kukintaronka n'uyu mwanya ko ni rendez-vous ntayironka. Erega si uko nakubwiye ngo kosora kijya kintu inzira ikigushikana kiza kuba facile, ariko wewe poursuivre ya objectif, peu importe le prix igusaba, ariko ugomba gushika Beteli hawe. Biragoye kuza gukosora ahantu wakoreye ikosa canke wakoreye igafe, biragoye igihe ukwizera ufise mu Mana yakubariye kudakwiye kugira ngo kugucishe bugufi umanuke mu cubahiro cawe no muri orgueil yawe. Biragoye kuja kuraba Esawu utazi ko aza kukubaga akuvanemo brochette, ariko kumva yuko aho Imana iriko irakurungika ntushobora kuharengana. Ni nkuko no kubwira ngo sohoka muri iki gipangu ca life center udaciye mu irembo na rimwe. Utegereza guca hajya mu muryango, kiretse usimvye igikuta, utegereza guca hajya mu muryango. Nimba Esawu ahagaze ugomba kuhaca, ariko nimba bisaba kuca muri urya muryango kugira ngo ushike Beteli yawe, genda uce muri urya muryango, ariko kandi wibuke yuko ikiri important si umuryango ucamwo, ariko ikiri important ni finalité, aho uja kwetablis ubuzima bwawe, kuko niyo hari Beteli yawe. Bigenda gute iyo mu mahorasyo yanyu y'ama mariage hari amagafe yabaye akaba amadega ateye ubwoba, ariko Imana ikavuga ati ariko uko biri kose naho amanyama yanyu yatumye mubivamo, ariko jewe sindabivamo ndacaba consider hakujya kuntu. Mbega ufise force ingana gute kugaruka kuraba mu maso Esawu ukamubwira ngo pardonne moi. Narabonye yuko turashobora kudashika i Beteli hacu kuko bitunaniye kudiringa n'ikibazo ca Esawu. Uyu munsi muri kino gitondo naje kubwira ngo Esawu peu importe ico mwapfuye, ariko Esawu ntakubuze kwinjira Beteli yawe. Kora igishoboka cose, hajya ahantu Imana yakwiyerekeye niho hantu Imana igomba kukugenderera. Urambwira ngo naho ndi ntaco mbaye, ego, ariko kandi aho uri naho atacubaye, aho wari ukwiye kuba hoho byari kurushizo kuba vyiza kandi bwahesha icubahiro izina ry'Imana. Haleluya, amina. Ndagomba kubasomera imirongo ya nyuma rero. Bwana sifiwe sana. Mirongo ya nyuma ndayitraduiza direct, iva mu gifaransa. Genèse 32 verset 3 na verset 4. Yakobo amaze kudesida kuza kuraba Esawu, ngenda bereka ukuntu Yakobo yari afise ubwoba, ngenda bereka yuko na Yakobo bitari bimworoheye, ariko sishaka guhagarara ku bwoba bwa Yakobo, ariko nshaka guhagarara kuri determination ya Yakobo yo kugaruka i Beteli. Ndashaka mu yindwi twigira ijambo, ndagomba ngo Imana ikreye determination ikwiye mu buzima bwawe, uravyumva, bwo gukora igishoboka cose ukagaruka mu kibanza Imana igushakamo. Nimba utaraninjira no mu kibazo na kimwe, ariko iri jambo ushobora kurifata nk'ijambo riri prophétique ku buzima bwawe, naho vyoshika ukananirwa cyangwa ugakorera amakosa ahantu Imana yaguhamagariye, ariko kandi asangwa ari Imana igushaka, asangwa ari Imana igarukana ubuzima bwawe. Ngenda kubwire ngo ugomba kuba umuntu wo kwizera kugira ngo ntutakaze domaine, ntutakaze area, ntutakaze
umuhamagaro, ntutakaze ikibanza cyawe cyo wita icumugisha, ntutakaze relation yawe y'umugisha. 14 chapitre 32 verset 3. Yakobo rero aradesize kugenda kuraba Esawu. Yapanze abagore biwe bavyemeye, basezeye beau-père. Ubu rero aragiye. Hari abantu kenshi mukunda kwibuka tuvuga ngo Esawu, Yakobo ngo yaraniganye n'umumarayika. Ijya passage murayizi, anigana n'umumarayika. Hajya mu bisanzwe Yakobo yaniganye n'umumarayika ariko asubira kuraba Esawu. Ariko kandi ndabona combien Yakobo yari afise ubwoba, yari agifise ubwoba. Ariko ndakunda Imana kuko iranyereka ko mu buzima bw'uyu mugabo ntiyaretse ngo ubwoba budomine bumubuze gukora icyo agomba gukora. Ntiyaretse ngo manque ya humilité imubloke imubuze gukora icyo yashaka gukora. Hari igihe tudaca bugufi bikwiye tukavuga ngo yego vema ngo nivyo ngo kujya muntu vema jewe sinosubira kumusaba ikigongo cyangwa ujya muntu sinomurondera canke hajya ahantu sinohasubira vraiment je narahagiriye amakosa menshi canke jewe ujya departement canke kijya gikorwa ntacu nosubira mu nagize mu makosa menshi. Hari igihe usanga orgueil itubuza gukosora, ariko nganabwiye ngo hatariho réparation birashoboka yuko hatanabaho gutambukira muri destin Imana yaguhamagariye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Yakobo rero muri ubwo bwoba niho yaniganye n'umumarayika musaba ngo muhezagire. Muri ubwo bwoba ashiraho strategie y'inge nagiraje kuraba Esawu. Yarazi ko Esawu aza kumwakira neza canke nabi. Acashiraho rero abakozi. Chapitre 32 verset 3. Yakobo ngo arungika umwe mu bakozi biwe kwa Esawu. Ku murongo wa 4 abaha itegeko ngo genda mubwire Esawu ngo databuja Esawu. Haleluya. Mon Seigneur Esawu, nuko umukozi wawe Yakobo amaze igihe aba kwa Labani aho nagumye kugeza iki gihe. 32:4 arungitsa aba message mwumve uyu mupeti Yakobo ni wari beni, niwe yabaye mukuru mu muryango. Profesi yari yaravuze ko azoruta mukuru wiwe, ariko ni muraba arungitse delegation abanje kudetasha ekipe ya mbere igiye kumuraba, iraza gushika ngo ivuge ngo umusavyi wawe Yakobo arakuramukije databuja Esawu. Uravyumva? Ku murongo wa 6 aba bakozi bagaruka kuri Esawu baramubwira ngo twashitse kwa mwene wanyu Esawu, ahubwo araje kukwakira azananye n'abasirikare 400 32:8. Siko hama aratangura kubita indi strategie Yakobo ati Esawu rero niyaza agatera abambere groupe ya mbere yafashe famille yiwe yose arayisanzaza agira utugwi twinshi kugira basigoye Esawu niyatangura kwica abambere abakabiri baze guhunga bagire gute. Siko verset 8 niyaza kuri mwebwe akaza mu ikambi rya mbere akatwica, uravyumva, abasigaye muraza kuyanyaga twese twirukanke duhunge. Yani yari prekuza kubwira Imana ngo Mana urabona ko yanyankiye, urabona ko vyanse sishobora kuja Beteli igafira abaye abambere barapfuye, rero turahunze sinemera ko abakurikira baza kubica. Siko je ndiko ndasimba mwe murashobora kubisoma hanyuma byose. 32:11 aravuga ngo Mana ntabara, untabara ukuboko kwa mwene wacu, untabara unkiza ukuboko kwa Esawu, kuko ndatinya kwaza akankubita, uravyumva, akanyicana n'abana n'abavyeyi b'abana banje. Mana undinde, ndatinya ko yohavaza akandandura. Urabona Esawu canke Yakobo ariko arasubira i Beteli, bona sifuye sa, ariko arasubira mu kibanza c'amasezerano yiwe, ariko araza ahantu yahuriye n'Imana, ariko arahaza Imana aho yamubwiye ngo urahaba. Ariko ngenda kubwire ngo ntiyahaje nk'uje kuri plage ngo turagiye Beteli suko yahaje. Chaque etape yarasenga, Mana udutabare, Mana undindane n'abanje, Mana undinde kubona abana banje bapfa bagapfana na banyina mbona, Mana undinde, Mana untabare.
ariko kandi ni nkuko bavuga ngo none wowe ariko wigora ukora iki niwo guma kwa Labani ni wari umerewe neza aho wowe ugomba gushira famille muri risque. Non, ariko il fait tout pour se rendre à l'endroit où Dieu le veut. Bwana sifiwe sana. Haleluya. 13 aravuga ngo muri ico kibanza Yakobo aharara ijoro afata ico yarafise mu kuboko kwiwe kugira ngo aronke ikimazi ashikanira mwene wabo. 17 atanga itegeko kandi ku mugwi wa mbere ati nimwahura na mwene wacu Esawu akababaza ngo mwe murabande muvahe mujahe mbega ibi byose mufise ubu busho n'ubu butunzi mufise n'ubwande ngo muzomwishure muti ni ivy'umusavyi wawe. Wana umutipa atunze terrible ariko kandi twaguma yita esclave ahavuga uti surinye. Uravyumva kuko iyi bayita humilité. Uravyumva ati bi ntugire ikibazo ni ivy'umusavyi wawe Yakobo aje kubiguha wewe byose nk'ikimazi. Uravyumva kandi si ibi gusa kurungikiye ahubwo na wene ari muri cortege y'inyuma nabiwe baraje. 19 kandi atanga n'itegeko ku mugwi ugira kabiri, atanga n'itegeko ku mugwi ugira gatatu. Mwumve afise ikidelegation kirimo timi zitatu, bose bari gushobora gucika delegation imwe ariko bacitse zitatu bacitse zine kubera gutinya inkota ya Esawu kandi kugira ngo nihagira n'abapfa hagire n'abaza gukira. Bwira mu micano ati nivyoroshe, ntivyari vyoroshe, ntivyari vyoroshe. Amasaha aranjanye. Aramubwira ngo nuko arababarira bose ngo mwese niyababaza ngo ivyo bintu nivyande ngo butunzi ni bwande muvuge ngo umusavyi wawe aje kugusaba ikigongwe, umusavyi wawe aje kubigushikanira kandi na wene ari inyuma araje. Chapitre 33 verset 1. Yakobo ngo yunamura amaso arihweza abona Esawu arashitse afise abasirikare canke abagabo 400 aca atangura gusanzaza abana biwe. Uravyumva bamwe bashira kwa Leya abandi bashira kwa Rakeli. Uravyumva abandi baba jakazi biwe yavyara ko bose aradispatcha abana kuko abonye 400 hommes. Ariko bantu b'Imana la foi iguma ari element ishobora kudutuma gukonfronta naho tutabuza ubwoba, ariko foi iguma ari ryajwe ryo mu mutima abari kwa kumenya neza tudakekeranya. Haleluya yuko iyavuze yatanze isezerano ishobora kurishitsa. Nibisobanura ko turi amarobo tutagira peur, ariko kandi ashobora kumva mfise peur, ariko kandi ukwizera kuzontuma nshishikara mbaka ninjire muri destinée yanje aho Imana impamagarira naho ubwoba bushaka ko ndabivamwo. Ndavuze muri kino gitondo ngo ntubivemwo, bandanya gutanga ikiguzi, bandanya guhangana n'ubwo bwoba, bandanya guhangana n'ico kibazo kiguhagaze imbere kuko ico Imana izocitwararika, ariko responsabilité yawe niyo kwitwararika kuba mu kibanza Imana igushakamo. Kuba mu kibanza Imana ishakamwo ntivyama vyoroshe, ariko kandi naho bitama vyoroshe nta hantu heza ho kuba nko kubi Beteli. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amina. Nuko rero ngo amaze kubona abo bantu asubira gusanzaza famille. Mugerageze kwimvira abantu b'Imana, basiko dukunda kwimvira passage za Bibiliya. Abantu basanzwe bari mu migwi deja itatu, n'est-ce pas? Ariko kandi arasuye arayidivije. Ndibaza ko uyu mutipe yo barafise nk'utu groupe twoba tungana basi. Sinzi ariko uko atandukanya abantu n'ivyo batuze nibiki, ariko urumva yuko vy'ukuri hari abantu bavuga ngo Yakobo, mwibuke ko Yakobo uravyumva, ariko kandi naho bagize gute, ariko kandi naho yari umugwanya, ariko kandi turabona yuko yari afise ico atinya nkuko nawe ufise ikigutera ubwoba kiguhanze. Ariko abantu b'Imana reka ndabatera intege ngo ico mutinya ikibabuze kwa avance. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Imana irashobora kugushira ahantu uravyumva ariko ugasanga hari izo obstacle, ariko reka ndakubwire ngo reka gushira meditation kuri obstacle, ariko shira kuri ya Mana yagusanga ha hantu, ya Mana yakubarira. Uravyumva? Chapitre 33 verset 4 ngo Esawu aza yirukanka. Je ndibaza ko Yakobo yagiraje muri toilette vraiment. Uravyumva?
ngo Esawu aza yirukanka, urabona iki gitipe c'ikigange kije cirukanka, kandi urabona shefu yirutse n'abakozi bariruka nespa, nukuvuga ngo cirutse na rekatrese abana kimbiye ati uravyumva, baje birukanka, yo Esawu arabiravye aravuga, uravyumva ngo amushikire ngo aramugumbira, mbega surprise, mwari muzi ko azomwakira gutyonye, uravyumva, aca aramugumbira, amusimbira mw'izosi, amuha ibibizo, uravyumva, ngo hama bose baca bararira, wibuke ko atari bwanamusabe n'ikigongwe, ariko umviye akeyo yonyene yashobora gutuma utanasaba n'ikigongwe, urashobora no kugaruka no kubyo wari umushiriye, uravyumva, ako sinzi ko bimwe yamushira ubwa mbere aribyo kumbure byatumye Esawu agenda abona timu ya mbere ngo ibi byose nivyo akuzaniye umusavyi wawe, ndibaza ko birenda binamuregeza kidogo, anaregea, wakati wa kumkutana sasa akasikia tuni Yesu ashimwe cyane, mbwira mwicaye nti izo ni surprise z'Imana. Warabigira birero ukagabura ibintu byose ugapanga ugateka imitwe ugakubita strategy ukugarana hari ukagira gucyo ukugaruka ukagira ukavuga ngo niyaza ngo agaciye hajya ngo muzoce mugira gucyanya ibintu byose ukabipanga amatimu ukayapanga, Imana ikakubwira ati weye bono, uravyumva nabikemuye byose, niyo migwi niho ukiye kuyigabura, iki gitipe kiragukumbuye, si wabonye uragarutse afisa amarira yabuze nuwo yarira ko acitse bebe yitwa Seigneur akaragushimira ararize, yo yakobona nagukumbuye, uravyumva byose danku, haleluya, ugaca wimva ati mbega imyaka natinye gusubira i Beteli nivyo nahaboneye, mbega imyaka Imana yambariye bikanka ko ngenda kubera ntinye iki kigabo, mbega imyaka nibajije ko bigoye, ariko raba ukuntu byoroshe, kuko bwa bundi Imana yambarira, ikumbure yanamaze no gutegura umutima wa Esawu, kumbure Imana yarambarira ariko ntiyambwira kwiyahura, ariko iyo ariko iravuga hajya yari ariko arategura na terrain, bwa bundi ni jewe nitebeje kugaruka mu kibanza c'umugisha, ariko Imana yari yamaze kubikemura, iyakeye Esawu angiriye iranyeretse yuko Imana yari yabihejeje kuva kera. Bwira umicaye uti uhoraho yaramaze kubikemura, reka kwibaza ngo none ngo ninagenda ngo agacambwira ngo tuvuge ngo agacambwira ngo haleluya, Yesu ashimwe cyane, ugasanga umuntu wamugiriye amahera, wamuririye kashe, ucuranyika, urabihakana, undi munsi Imana ikavuga ati ariko pourtant ujya muntu namugukonekse ko niwo mugisha wawe, ujya muntu namuzanye mu nzira yawe naho wamuhemukiye, genda umusabe ikigongwe, ugatanga none nagenda kumusaba ikigongwe agacambira ngo yansubize yose, bisa kugenda, reka ndakubwira Imana ikubwiye ngo genda réparer, reka kwibaza ibyaza kugusaba, niya nagusaba ngo yamusubize yose, uravyumva uraza kubwira uti Imana nshoboza kuyaronka, none gashani yaza kunyanregistra, ubona ko ikoresha mu butungana akagira gute, ugasanga abantu turi abantu birirwa mu manza, turi abantu bari dur ku madetail y'ibintu vy'impuhemu, ugasanga spirituellement uri bloqué n'ibintu udashaka kudebloka, kuko mu buzima bwawe utigeze utahura importance yo kuba mu kibanza Imana igushakamo. Imana ikubajije rimwe na rimwe egura questioning, ukibaza ati none nibyagenda uko nibyagira gute, ariko kana kubwira ikintu kimwe, birashoboka yuko iyo Mana nyene yaguhamagariye kandi irikira gukonvenka kurepara ikitagenze neza, birashoboka ko Imana irikira kubwira gukonfront ubwoba bw'ubuzima ufise, birashoboka ko Imana yamaze kubikemura byose, birashoboka ko Imana yamaze gutegura inzira, birashoboka ko Imana yamaze gutegura ikamanura ikaplanisa le chemin pour toi, birashoboka ko Imana yamaze gukora ikintu. Nimureke kwibaza ikiguzi ca reparation, kugeza naho kwibaza ikiguzi ca reparation bibatera kutarepara. Haleluya, Bwana asifiwe sana, amina. Ku murongo wa 5 ngo Esawu avyura amaso abona abagore, abona abana, hama aravuga ngo aba bobo bari ngaha nabande. Yakobo aramwishura, n'abana uhoraho yahaye umusavyi wawe, donc nous tous neveux, yo natwaraje akaratuha mayambi. Verset 8, Esawu aramubarira ngo none aba bantu bose, kuri verset 8, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Bajya abantu bose nagiye mpura mu migwi iri séparé, bamaze no kurengana, mbe hajya none bajya nabiki muravanye baraguhevye urabagurishije, habaye iki ko
ko mutari groupe imwe. Yakobo aramwishyura ngo et Jacob répondit, uravyumva ngo mu kirundi bavuga gute, hansomera kuri 8 vers. Aramubaza ati ayo masho yose twahuye Vraiment yo nayiki? byo ni byaha. Aramwishyura ati nayo kugira ngo ngirirwe akagongwe imbere yawe mugenzi. Bijya byose byari byo narungitse kugira wowe ushoboye kungirira ikigongwe. Ariko murabona ko umenga Yesawu niye naho Marc gituma yabirungitse. Ntiyanatahuye na message yamurungikiye kuko nibaza ko n'abajya batipe bashitse babege yabo. Umva no message. Rero atakubaza none bijya byose byari vyiki. Uravyumva ati bya ndonga ikigongwe cawe. Esawu aramubwira ngo nanje ndi mu mugisha. Je suis dans l'abondance. Alléluia mon frère. Gumana utwawe nawe bigumane. Ya mashikanwa yose wandungikira mu maparti atatu rudisha. Ibi vyawe je ndi bien. Najewe vraiment yani imana ya dadi nanje vraiment yaranyitwararitse basi nugire gute. Verset 11 ari insista Yakobo, ndakwinginze wakira ikimazi canje, ndakwinginze wakira ivyo nakuzaniye kuko imana nanje yangiriye neza kandi nta kintu na kimwe mbuze. Insista kwa Esawu ngo Esawu arakira aravuga ati basi shira mu ihema ryanje ni mu bishiri wanje. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe. Hama Esawu acaramubarira ngo tukwenderere ibintu by'abana bahora bakinana imipira ingo rero tugende tujane hama naje we ngende imbere yawe. Ariko murabona ko Yakobo tu agoma shomutipa agiye kumbufu. Verset 15 Esawu aramubwira ngo jewe ngira ndagusigire igice c'abantu banje. Umva ko verset 4 200 ngira ndabagusigire bagucunge. Ako Yakobo acamisha oya akubera ikigashawo bansigira. Uravyumva nimba jewe namaze kugira ikigugongo imbere yawe umuntu w'Imana. Uravyumva bireke ati kuri uwo munsi. Uravyumva Esawu afata abantu biwe n'inzira yiwe bariyigira aramureka aba akuyeho barriere imutwari Beteli. 35 verset 1 uhora habarira Yakobo ati vyuka uduga Beteli ubeyo kandi hajya ni uzokubaka amahema yawe. Uhoraho aramugendera hamwe na kugendera igihe wahura Esawu. Imana iramubwiye ngo subira hahandi twahurira, subira muri ca kibanza. Urabona yuko tu avais plus de peur que de mal. Nari narateguye inzira, subira hahandi nakwiyerekera, subira muri ca kibanza kuko niho nshaka kuba. Uwo mwanya habaho impore. Uravyumva Esawu ntiyaba yamwishe, Uhoraho aravyorosha. Ndagomba kuvuga ngo ni watambukira mu kwizera Uhoraho azovyorosha. Ariko ndagomba kuvuga ngo birakenewe yuko nk'abantu b'Imana twiga kugirira confiance Imana ivuze ibifisi byo yateguye iba yakemuye byose. Ndavuze ngo ubwoba no gutinya ico gushikira mu kurepaha ntibigutera ubwoba, ariko ube umuntu yiteguye gutanga ikiguzi cyose ca reparation kuko hari ikibanza Imana igushakamo, hariho position Imana igushakamo udashobora uravyumva guhura canke kubamwo utabanje gukosora amwe mu makosa wakoze mu buzima bwawe. Haleluya. Muhaguruke dusenga Imana. Haleluya. Iyi message yashobora kuba ari gwawe. Haleluya. Ariko kandi ndagomba dusenga Imana duhagaze kuri kino kintu. Ariko ndagomba gusengera umuntu wese, sininda kubahamagara ngo muze hano hano imbere, ariko ndashaka twese duhagurutse dufate umwanya wo gusenga twibaze. Haleluya. Nikiye kikubuza kuba mu muhamagaro Imana yaguhamagariyemwo? Mbega ntibwo bari ubwoba? Ukwizera kuragufasha guhangana na bujya bwoba no gusambura nabwo, kuko ntitugomba kwemera kuba abaprisonnier b'ubu bwoba bwa Yakobo bukatubuza kugaruka i Beteli. Hari abantu ashobora kuba kumbure ari ukucishwa bugufi ubona uzocamo ni warinda kugaruka gukosora ivyo bintu. Ujya muntu ukamubwira uti ego narakoze amakosa, wabiharura ukavuga uti je sindi prêt gutanga ico kiguzi cyo kuza kumubwira ko ari je namwivye ibirato vyiwe canke namwivye impuzu ziwe, noba nimara maje. Ariko bantu b'Imana, hari igihe hatabaye reparation tutagaruka i Beteli. Hari igihe iyo tudakosoye tutagaruka i Beteli. Hari igihe iyo tutanesheje ukwizera tudashobora kwinjira muri Beteli yacu. Urasenga ugaforsa ngo Imana iguhezagirira aho uri, ariko Imana destinée yawe si kwa Labani. Kwa Labani uri kushaka kuhahindura ijuru, ariko i Beteli ni ingazi y'Imana, niho presence y'Imana yari iri, niho ukuboko kw'Imana kwari kuri. Byari i Beteli. Reka kuvuga ngo Mana ndashaka experience y'i Beteli ndayishaka kwa Labani. Imana iravuga ati no,
reka kumbwira aho ndagusanga, ariko ndafise icyo naguhamagariye, ndafise ikibanza naguhamagariyemo. Ndagushaka hajya, ndakugomba hahandi wasuka amavuta kuri ryabuye ukahubaka igicaniro. Ndagomba ko ari hajya ahantu uzana nanje, ndagomba ko ari hajya ahantu nta handi. Reka kuvuga ngo Imana mpindurira umuhamagaro. Imana ntiguhindurira umuhamagaro. Si kubera experience mbi wagiriye mu muhamagaro Imana iguhindurira umuhamagaro. Ariko Imana nimba yagupositionye muri ujya muhamagaro ari igomba kugukoreshereza. Nimba wanahakoreye n'amakosa bigacafuza izina ryawe, hariho possibility yo kurepaha. Va muri ubwo bwoba, va muri izo soni, uvuga uti Imana ndashaka kugaruka, ndashaka guhura na Yesu, ndagomba gutanga ikiguzi cyo kurepaha, ariko ndagomba gusubira ku izamu ryanje. Haleluya. Shobora kuba ari horasi, shobora kuba ari iki kintu cyo cyose, ariko abantu b'Imana reka dusenga Imana. Haleluya. Tuzobandanya muri iyi ndwi twagura iki cigwa tucinjiramo neza cyane. Haleluya. Ariko kandi ndazi ko wumvise icyo mpemu yera yavuze, icyo yavuganye n'ubuzima bwawe, nimba bigukonserana, ntutinye kurepaha, ntutinye icyo kurepaha bizogutwara, kuko icyo waruzi ko kizogusambura kirashobora no kukugumbira, kuko ari Imana ibikoze. Mwami Yesu, ndaguhaye icubahiro muri kino gitondo ciza. Ndagushimiye kugira neza kwawe muri kino gitondo. Ndagushimira kuko wewe ari we Mana waduhamagariye, uduhamagarira Mana mu buzima kanaka, uduhamagarira Mana imihamagaro itandukanye, uduhamagarira ibikorwa bitandukanye, uduhamagarira responsabilité zitandukanye, uduhamagarira mu miryango idasa itandukanye, uduhamagarira Mana mu marelation atandukanye. Amwe wagenye kwaba amahorasi ari mu mugisha w'ubuzima bwacu. Ariko birashoboka yuko Mana aho hantu hose Mana hari amakosa twahakoreye, bigatuma Mana tuhatinya, tudashaka no kuhaba, tukaba twaragiye Mana tugashira amahema yacu ahandi hantu ataraho Mana. Ndaseze muri kino gitondo Mana, nsengera ishengero ryawe Mana, nsengera umuntu wese ari hano hantu Mana, afise ikibazo cy'ikibanza, afise ikibazo Mana c'ahantu, afise ikibazo Mana c'ahagomba gutegwa, aho washinzwe ko ategwa, ariko yaraba agasanga aho hantu uti la planté, ariko ugasanga Mana hari impamvu zahamukuye kandi akuva adashaka kuhagaruka, ariko akaba ariho wamudestinye, akaba ariho wamuhamagariye. Ndasenze muri kino gitondo, sengera ishengero ryawe, sengera abahungu bawe, sengera abakobwa bawe. Bamwe ce sont des lieux géographiques nkuko byari bimeze kuri Yakobo, abandi n'amahorasyo, abandi n'imihamagaro, abandi n'ibikorwa, abandi n'amashengero, abandi n'ikima. Ariko birashoboka yuko hari umuntu Mana ari kure y'ikibanza ciwe, kandi Mana ndamwumva muri kino gitondo bamubwari mu mutima wa Yakobo, akavuga ngo rega ndashaka kugaruka, rega noshaka kubigarukamwo, ariko le prix à payer est tellement énorme que je peux pas confronter cette vérité. Ariko muri kino gitondo ndasenze Mana, kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo wongere kwizera abantu bawe, wongere kwizera ishengero ryawe, kugira ngo uko kwizera Mana kubahe kunesha ubwoba, kugira ngo uko kwizera Mana kubahe kunesha iyo timidite bafise yo kuexersa ico wabahamagariyemo. Aho ugasanga Mana Satani yarabatekeje amakomplexe, bafise timidite, ntibashobora gutambukira mu kibanza cabo kuko Satani yarabugaranye mu vyimviro. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, reka Mana ubuzima bwabo budegaje foi ihagije kandi ikwiye Mana, ibahe kunesha Mana ico cyo kiragwanya ubuzima bwabo. Ndaheza gishengero ryawe Mana, igihe turiko turamedita kuri iri jambo Mana muri ino ndwi, ndasenze Mana ngushishikare kubohora abantu Mana. Ariko Mana ndasenze Mana ngo abantu bawe bose basubire muri Beteli yabo, abantu bawe basubire muri Beteli yabo, abantu bawe bagaruke muri Beteli yabo. Ntihagire n'umwe aja kure ya Beteli, ntihagire n'umwe aja kure ya Beteli, ikibanza c'Imana, inzu y'Imana, aho Imana itugenderera, aho Imana ivugana natwe, aho Imana ituvugishiriza, kibanza ca visitation. Reka umwe wese agaruke Mana, reka umwe wese asubire muri ico kibanza Mana, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya.